ndasubiye kukuramutsa no kuguha akaze mu mwanya wacu wewe ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Hari amakuru yihuta cane tugira turabire hamwe adushikiye uno mwanya. Mu nkuru zacu zaheruka zirabana n'urupfu rwa Pierre Buyoya yahoze yarongoye Uburundi yitavye Imana, ariko urupfu rwe rukaba rutavugwa ko rumwe, aho bamwe bavuga yuko ngo yoba yarishwe, abandi ngo yishwe n'ikiza COVID-19, abandi bakavuga ko bari abavyinyegeje inyuma. N'amakuru atari kavugwa ko rumwe hirya nino, ariko amakuru duhejeje kuronka mashasha. Inyuma yaho hibajijwe aho Petero Buyoya azoshingurwa, na cane cane ko vyabonekaga ko mu gihugu c'u Burundi urupfu rwiwe biboneka nkaho ataco rwari rusiguye, na cane ko yoba abategetsi bakuru muri leta ata mutegetsi n'umwe yagize ico avuze ku rupfu rwiwe. N'umwe mu bategetsi bavuze ari we Willy Nyamitwe yanditse kuri Twitter yemanga ivy'urupfu rwe, ndetse nyuma akaza kongera gusubira akavuga ko urupfu rwiwe rwemejwe mu majambo make. Biboneka yuko muri rusange ngaha mu Burundi urupfu rwa Petero Buyoya ku bategetsi bisa nkaho vyabaye ikintu gisanzwe, ndetse turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe ukungene abategetsi bavyitwayemwo ku rupfu rwa Petero Buyoya, ndetse tunarabe amakuru yihuta dushikiye kwaho Petero Buyoya azoshingurwa inyuma y'impari, ndetse no kwibaza aho Buyoya azoshingurwa. Bamwe biyumvira Buyoya azoshingurwa mu Burundi, Buyoya azoshingurwa aho yapfiriye mu Bufaransa, Buyoya azoshingurwa muri Mali, n'ibintu abantu batandukanye bagiye biyumvira, ariko bikaboneka ko ico gushingurwa mu Burundi co bisa nkaho abantu batariko bagihurizako. None rero itangazo rirasohotse ry'aho Buyoya azoshingurwa, turaza kubimenya muri ano makuru yacu. N'amakuru kandi turibuze kugaruka nyene nk'uko nabikubwiye ku zindi nkuru zirabana na runo rupfu. Ni inkuru twagiye turabakorera ko amatohoza mu buryo bugiye butandukanye, kandi mwaragiye mwumviriza ico abihweza ibintu n'ibindi babona. Turaza gusubira turabe iyo nyifato ya leta yuko umuntu yahoze atwara igihugu yopfa ariko ntihagire ugira ico ashikirije. Vyoba bisiguye iki? Vyoba bisiguye iki, yaba muri politike, mu mibano, ndetse n'ibirabana n'ibindi bintu bitandukanye ku rupfu rwa Petero Buyoya. Turaza kugenda tuvyumviriza muri ano makuru. Shobora rero kuba ubana natwe ariko utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe kumanuka munsi y'ino video uraba handitse s'abone. Nimba ukoresha igifaransa ufyondeko, wewe ukoresha icongereza uraba handitse subscribe. Kuri wewe rero usanzwe uri umunywanyi wacu urafyonze subscribe, ndakengurutse cane. Nawe wenyene ugishika ngaha bwa mbere ndakengurutse. Naha ikaze wowe tugiye kubana uri ngaha mu Burundi, wowe tugiye kubana uri mu bihugu vy'ababanyi, abari ku migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze cane nanakenguruka muri ano makuru yacu. Ino nkuru yihuta kwaho Petero Buyoya azoshingurwa, abantu bamwe bamwe bibaza ese Petero Buyoya azoshingurwa mu Burundi ashinguranywe iteka nk'uwahoze atwara Uburundi, na cane cane ko mu gihugu biboneka nkaho yari yarabaye igicibwa, bari baramuciriye umunyororo wo guherayo. Bamwe bakavuga ngo Buyoya ngo azoshingurwa n'ikiziga ciwe gipfungwe, ngo kuko yari yaraciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Abandi bakavuga ngo leta y'u Burundi ku munsi w'urupfu rwa Buyoya yiriwe mu birori. Biboneka ko amanama yabandanije aho perezida w'igihugu Ndayishimiye Varisito yiranywe n'intwazangabo ku nshuro yiwe igira bwa mbere, yariko arishima. Biboneka ko muri rusangi bisa nkaho atacabaye. Twararindiriye ko hagira umutegetsi n'umwe agira ico avuze, yaba mu guhoza kuremesha umuryango wa Buyoya. Turahebura gushikana n'ubu
biraboneka yuko mu Burundi urupfu rwa Buyoya rusa nkaho rufise vyinshi runyegeje, ariko no ku bategetsi vy'umwihariko. Mu Burundi nta tangazo ryigera riboneka rya leta y'u Burundi ku rupfu rwa Majoro Pierre Buyoya. Abantu bakaba biyumvira azohambwa he, mu Burundi canke mu mahanga? Inyishu uraza kuyironka muri ano makuru, kuko aho azohambwa duhejeje kuhamenya. Mu nkuru zagiye ziratangaza abantu, ugiye ku mbuga ngurukana bumenyi haba kuri Twitter canke Facebook, no mu matangazo asanzwe atangwa na leta y'u Burundi, turazi ko Ndayishimiye yari umwe mu baperezida aca ashikiriza ijambo kuri Twitter, yoba iryo kuremesha, yoba iryo kwihanganisha imiryango yababuze ababo, ndetse abantu bakanatangazwa n'ukungene Perezida Ndayishimiye yatanze itangazo aremesha umuryango wa Perezida wa Amerika ariwe Trump, yihanganisha umuryango ngo kuko yari yabuze umuvukanyi wiwe, ariko kwihanganisha umuryango y'uwahoze arongoye u Burundi, umuperezida yafise vyinshi yakoze mu gihugu, Perezida Ndayishimiye akinumira ntagire ico avuze, kumwe n'abandi bategetsi navyo vyagiye biteza ikibazo. Uravye rero ibirabana no ku mbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi, uhasanga amasanamu menshi yamenyesha urupfu rwahoze arongoye u Burundi ibiringo bibiri vyose, kuva mu 1987 gushika 1993, ndetse no mu myaka y'1996 gushika mu mwaka w'2003. Urwo rupfu rukaba rwaramenyekanye mu bucagucagu bwo kuwa gatanu kw'igenekerezo y'18 Kigarama, ariko icatangaje benshi nuko nta tangazo rya leta y'u Burundi canke se ryoba biciye kuri Twitter iraboneka ihuza umuryango wiwe. Muri rusange igihari gusa ni Twitter y'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ivuga ko Perezida Pierre Buyoya yitavye Imana, ngo bimenyeshejwe n'iradiyo y'abanyamerika VOA. Muri rusangi ibi vyateye kwibaza aho Buyoya yoba azoshingurwa. Ese Buyoya abo bategetsi bari kugaragaza inyifato mwene nk'iyo bazokwemera ko azanwa mu gihugu c'u Burundi akaba ari yashingurwa agashinguranwa iteka, kumwe nk'abandi baperezida vyagiye biba baguye mu mahanga ariko bakazanwa mu gihugu bagashinguranwa iteka? Muri rusange rero Ndayishimiye Varisito nta nyandiko n'imwe ivuga inkuru y'urupfu rwiwe, benshi rero bakibaza igituma, kandi Perezida Buyoya Pierre ngo yaratanguje ibiganiro hagati y'imigwi igwana na leta yiwe y'ico gihe, ariko mu biboneka ngo muri rusange imvo zoba zaratumye ata mutegetsi n'umwe agira ico avuze ku rupfu rwiwe, nazo ni imvo zikomeye cane. Buyoya ndakwibutse ko bari bamwagirije ko hari mu bishe Perezida Melchior Ndadaye, ngo bikaba vyemejwe n'ubutungane bw'u Burundi biciye muri sentare ntahinyuzwa. Gushika ubu ngubu igihejeje kumenyekana naho Petero Buyoya azoshingurwa, amakuru adushikiye uno mwanya tugira turabire hamwe. Inyuma y'ivyagiye vyibazwa n'abantu batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, bamwe bakanemanga ko ngo atawurabona ikiziga ca Buyoya, naho yoba yapfiriye ngo vyoba bifise n'ikindi binyegeje. Bamwe bakavuga ko ngo Buyoya ngo yoba ngo atarapfuye, ngo ari remantanya ryakozwe ngo kugira anyegezwe ngo ntazahabwe igihano ciwe, ariko ivyo ntabwo ari vyo, na vy'abantu biyumvira. Ariko ikiboneka nuko Petero Buyoya kuri ubu ari amakuru adushikiye aho azoshingurwa. Perezida Buyoya hari igihugu gihejeje gutangaza azoshingurwamwo, umupfasoni, abana n'abuzukuru ba Perezida Petero Buyoya baramenyesheje abaryango, inshuti ndetse n'abagenzi ngo ko ibirori vyo gushingurana iteka umuhisi igihugu bizoberamo. Iki gihugu rero Perezida Petero Buyoya n'umutambukanyi wiwe bari bamaze imyaka mikeyi babamwo.
isango rero ry'uwo muhango rikaba rizomenyeshwa hanyuma. Amakuru yo kwizera nuko vyemejwe n'umuryango wa Buyoya yuko azoshingurwa mu gihugu ca Mali. Biratangaje cane kubona perezida w'igihugu afise igihugu ciwe, afise igihugu yatwaye ashingurwa mu mahanga. Gusa birafise ico bisiguye kuri politike y'u Burundi, birafise ico bisiguye ku butungane, birafuse ico bisiguye ku kungena umuryango wa Petero Buyoya ubona Burundi, birafise ico bisiguye cane ndetse kizoba muri kahise ku Burundi kitazono kwigera kibagirana. Nkuko nari mpejeje kubikubwira rero, umupfasoni n'abana n'abuzukuru ba perezida Buyoya baravyemeje ko Petero Buyoya azoshingurwa muri Mali. Gusa isango ryo muhango ryo izomenyeshwa hanyuma. Uyo muryango wa perezida Buyoya ukaba usubiriye gushimira bivuye ku mutima abategetsi b'igihugu ca Mali, umuryango w'ubumwe bwa Afurika nabo bose bifatikanije nawo muri ibi bihe vy'umubabaro. Mu muryango mw'itangazo n'umuryango washize ahabona ntabwo wigeze uvuga igihugu c'u Burundi, na cane ko n'abategetsi b'u Burundi binumiye ku rupfu rwa Petero Buyoya, ndetse bikaboneka yuko bisa nkaho atacabaye. Abategetsi bakabandanya mu muhezagiro, mu birori. Twaragiye tubereka amasanamu ya Ndayishimiye ariko arafata ico kunywa, bikaboneka ko mu Burundi rwose urupfu rwa Buyoya bisa nkaho ataco rusiguye gihambaye, cane ko bivugwa ko Petero Buyoya yafatwa nk'umwansi ukomeye w'u Burundi, ngo kuko yari mu bagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye, ndetse ngo bamwe mu bategetsi bakaba bababajwe cane n'ukungene Petero Buyoya yapfuye ngo adashize ahabona ibirabana n'urupfu rwa Melchior Ndadaye, ngo kuko niwe yari afise amabanga yose ndetse no kuri kose ku rupfu rwa Melchior Ndadaye. Bikavuga yuko rero abategetsi b'u Burundi batashimishijwe n'urupfu rwiwe, na cane ariko icabababaje atari uko uyo Buyoya yapfuye, ahubwo ngo ikibabaje ari uko apfuye atavuze canke se adashize ahabona, canke ngo aryozwe ivyo yagirizwa vyo kuba muri rusangi yaragize uruhara ndetse no gushira ahabona abagandaguye perezida Melchior Ndadaye. Amwe mu makuru rero hadushikira nuko gushikana n'ubu agacerere ka leta y'u Burundi ku rupfu rwa perezida Melchior Ndadaye, ukuba perezida Melchior muramarira n'urupfu rwa Pierre Buyoya, ndetse no kuba Pierre Buyoya yagiye gushingurwa mu bihugu vy'amahanga afise igihugu ciwe, igihugu yabereye perezida, birafise ico bisiguye gikomeye cane, kandi tukarindira ibizoba inyuma yiwe, na cane ko biboneka ko hari ivyo abantu bamwe babona vyoba bigiye kuba. Perezida Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere, abategetsi bakomeye mu Burundi, nta n'umwe yagize ico avuga ku rupfu rw'uno umuperezida. Kano gacerere ko bakanyegeje iki? Runo rwanko rushika ngaha aho umuntu yanka akananka n'ikiziga c'uwapfuye, vyoba binyegeje iki ngaha mu Burundi? N'akamaramaza. Abantu bamwe n'abandi baravuga ko ibi ataho vyabaye, vyonyene no kuremesha umuryango bikaba ikibazo gikomeye cane. Bamwe baravuga ko ari urwanko rutagira akagero kuri leta y'u Burundi, leta ya CNDD-FDD, ariko biraboneka ko hari ico binyegeje kandi bizoshika bige ahabona. Ni amakuru rero tuba tubandanya kubatohoreza, amakuru utazokwigera uronka ahandi, amakuru abatojwe neza n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu vyo gutoza amakuru. Inkuru rero yihuta yari dushikiye, perezida Petero Buyoya azoshingurwa muri Mali, umuryango wiwe urakengurutse kuba wifatikanije nabo.